Dusanzwe duhingura ipiripiri y'amazi canke ipiripiri y'amavuta, ipiripiri y'ifu hamwe n'ipiripiri yumishije. Twatanguye duhejeje amashure ya kaminuza, ariko vyavuye ku bibazo twabona vy'abarimyi b'ipiripiri barima, ariko mu bihe bimwe bimwe ntibaronke isoko, bakarima igihe ipiripiri izimvye, mugabo baja kweza bagasanga kuri marshe canke kw'isoko babaye benshi abagurisha, gutyo ipiripiri yabo igaca ipfa ari nyinshi. Duca dusanga nta ruganda ruriho mu Burundi rushobora guha agaciro uwo mwimbu, bigatuma abarimyi benshi baheba no kurima ipiripiri, badebukirwa, bacika intege. Ariko rero twe duca tubona ko twoshobora guhingura iyo piripiri hama tukareka kuza turaja kwimporta canke kuzana izivuye hanze y'igihugu. Uburyo tubikora, turatanga imbuto ku barimyi, hama bamaze kweza hariho ubwoko bungahe. Hariho ipiripiri yumishije, turayumisha. Hariho ivyo dusanzwe dukoresha mu kumisha biri mu buryo kama naturel, hama inyuma yaho turashira mu mashini igahingura mu ifu, hama gutyo tukayishira mu vyo yagenewe ama emballage, hama tukayitekera tukayishira kw'isoko. Hama hampande yaho turafise nkuko nabivuze n'indi y'amazi duhingura nyene, nayo nyene tukaba dufise imashini dukoresha ikabihingura, maze tukayishira mu bucupa bwabigenewe, hama tukabishira tukabihereza ababikeneye. Tutararonka umutahe wa paeje, ubushobozi bwacu bwari amaritiro 50 y'iyi piripiri y'amazi akarorero. Mugabo turavye ubushobozi bw'imashini ubu turiko turakoresha, zirafise ubushobozi bushika ku maritiro 2000 ku munsi. Bisigura yuko turashobora kuronka ibidandazwa bikwiye, kandi bikadufasha natwe kuduza agafaranga canke chiffre d'affaires. Abarimyi twahora dukorana barongerekanye. Ubwa mbere twakorana n'abarimyi bo mu Gatumba hafi y'Ubujumbura, ariko ubu twarongeye ko mu ntara zitandukanye: Rutana, Bururi, Gitega na Karusi. Rero twaravuye ku barimyi bava 50 turashika ku barimyi barenga 105. Hampande y'ivyo n'abakora ivyo bikorwa barongerekanye. Irya mbere twari dufise abakozi 5, nabo barongerekanye baragera kuri 17.